gufata umwana w'abandi atamukuye ibujumbura ariko basi garuka none muzehe siragenda utubonera yo bigetse irarenga ubugama twiruke ko ngenda kubwira ubunyene incuro maze imisi ndabikwigisha ndabibigisha uriko urabitoba nkuko stop wagera manga stop dengarambe sinewe ibyawe bimeze gute katanu mude muri gero nyere ngo wanda mukwere nurewe ndakubaza wewe uri mukuru wanje muga nta munsi numwe wewe Paul woka ndabona uzanye mudemu ngo cengo Paul ndamuzanye uwo mukobwa no wavanje ubwo muzoturumbire wewe nzi ko namufise ari he sinwanda mukwereke gusara hari wawe nta mudemu vise wewe benda kubwira mudemu wanje waziona mukuru wamukuye ibujumbura ariko abantu murubaho kawe ubunyane urifasha umwana w'abandi umukuri bujumbura narako mugira impuwe z'abakobwa by'ukuri urakuye umwana w'abandi bujumbura ngo no ngaho mu kirimiro azofata isuka wewe urazipere nawe nta mifyina papa nta mifyina uzanye umukobwa adashobora kurima azoba modifya mwese yamba muzowe cyane uratuye cy'urukundo wewe rondera babujeni hariya aye na babudivori nibo dukwiranye ureka gufata abana bahari bujumbura abari buzana ngaha aye byaba bujeni ni byakera reka reba dukwiranye rega inkenzi ke mubwo biri sawa rero je kazima nakubwiye ko ndamufise nyene urifashe nyene umwana w'abandi bujumbura ngo je Paul ndamuzanye mu kirimiro by'ukuri uzi ko abana mutanisonera sha jewe ndakunda abakobwa mugabo harugero ntagera kishwi gufata umwana w'abandi atamukuye ibujumbura ariko basi garuka ariko sha mu ruhengeri kuba ari gutanga uburyo bwo kogoshinganye abuya ni Kigali nombo numeze ngazo waje bakakogosha mwariko muravugana ibikimwe na jiye ana kimwe navuze jire mwe nta bintu mwariko muravuga je nta kintu kimwe mfise navugira hakwisi ubu rero mwese murajinyitse murahakanye nyene murahakanye ko atakintu na kimwe mwariko muravuga by'ukuri wapi je sinabumvise ibyo mwarimo ngo by'abakobwa ngo iki we umubwira ngo ibintu by'abakobwa nk'ubu nta nuko mubona naho isi igeze mwebwe none muzehe siragenda utubonera yo bigetse irarenga ubugama twiruke ko basi kunyembigenda kugeza naka kanya ntimunyemera yuko mwariko muravuga ibintu by'abakobwa mutanguye kumpingura ngo ibujumbura ngo ibiki kandi mwe n'akanyara nta bintu by'abakobwa mwariko muravuga ibyo twemera jire nta bintu by'abakobwa mwariko muravuga nubu nawe ntubavyemera yuko mwariko muravuga iby'abakobwa twavyemeye Paul niwe karavuga ngo agomba zana umukobwa ngo akuye ibujumbura niwe yabizanye ivy'abakobwa ariko arihwereza mu byure mu byure byuka Paul wenda kugaburiye imyaka ingahe imyaka 50 imyaka 50 urazi wowe umuzigo ndakugenda niyo myaka yose mugabo mukaba muri ko murirekereza n'udene nagutumye ngenda jire wowe ufise imyaka ingahe wewe papa jukuri jana amenye imyaka mfise nagira we niwe wimenya niwe wamvyaye wowe wacwebega imyaka rega je ntera nkura nk'ubu sinibuka imyaka yiwa yanyu mufise jewe nzi 35 Ngize 35 wewe imyaka wazingamiye mu nda kwa nyoko urayizi wewe wazi ko ari imyaka wazingamiye mu nda kwa nyoko nta makuru nari mfise imyaka 40 ubura kwi 35 wazingamiye mu nda Paul we nta rukwavu ufise nta nimba bufise nta kintu kimwe ufise no kuza mugira asiyo ngaha mu vuza imisuzi mu gitanda ngaha jire we nawe hari n'urukwavu ufise ndimbwi moya hari nimba bufise no kuza nawe uvuza umusuzi mu gitanda gusa umveze n'amahenda wabwiye murabona abandi bana ubu baraciye ubwenge abana bamwe bari mu gisirikare abandi bari mu gipolisi bari kugarukana umutekano hiyo mu gihugu ca Kongo abandi bari muri Somalia ubu rero ngomba mugende mu gisirikare ubu birahindutse no kuja mu gisirikare kandi ha formation nyene ngomba itangure ebwe ntimuzi yuko jewe nahoze mu gisirikare nubwo ndi umukukuruke turabizi muzee ngomba ndabagirishe formation kugira muzoshike muba bwakoze ko direct muri indege mugenda muri Kongo canke muje muri Somalia muravyemera ndabagirishe formation aho rero ni sawa ni mwipange rero dutangura ngenda kubwira ubunyene incuro maze imisi ndabikwigisha ndabibigisha uriko urabitoba nkuko
reka mbwira ngenda kubwiye ngo abo cyangwa what Hey.